Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Tubahaye ikaze mu kiganiro ku kivi gisanzwe kiba yagira ku bijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Varisito wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi turaza kugaruka ku nama igira kabiri yo ku rwego rwo hejuru yahuje urwaruka yatunganijwe mu ntara ya Karusi. Ibikorwa vy'iyo nama bikaba vyari vyatewe iteka na Sebarundi ubwiwe. Turongeye kubaha ikaze. Ibikorwa vy'inama igira kabiri y'urwaruka yo ku rwego rwo hejuru yatunganijwe ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 Nyakanga vyatangujwe n'ukwinjira icese ikigo c'akarere kizokwigisha imyuga itandukanye c'irusi mu ntara ya Karusi. Amaze kucugurura umukuru w'igihugu yaciye akigenzura baranamusigurira uko kizokora. Cisha bugufi imbere y'abarongoye intore arakamba ibikorwa akora biramuranga. Umugabo yumvira bamuhanura yubahiriza abandi mu bikorwa yegera abato n'abakuru bose akabumviriza. Intore arakamba ibikorwa akora biramuranga. Amateka yiwe n'intagereranywa ibikorwa akora ntawutobishima. Imana yamuduhaye nimukomeze arakaramba. Intore arakamba ibikorwa akora biramuranga. Ico kigo rero ngo cubatswe ku mafaranga arenga miliyaridi 12 n'imiliyoni 500 kikazoshobora kwakira abanyeshure bagera ku 180 barara mu ndaro nayo abazokwiga bataha bakazongana 600. Ico kigo c'imyuga kigizwe n'ibisata bishika ku 8 harimwo aho bazokwigira ibijanye n'imyuga, uburiro, uburyamo, amashure eka n'ibindi. Cubatswe mu kiringo c'umwaka urenga ku buryo butanzwe na leta y'u Burundi. Ahejeje kugurura icesi ico kigo, Sebarundi yaciye yifadikanya n'urwaruka rwari rwaje ruvuye mu mihinga itandukanye y'igihugu, harimwo mbere n'urwaruka rwaserukiye Urundi rwo mu karere kugira ngo barabire hamwe intambwe bagezeko mu gushira mu ngiro ivyo bari biyemeje mu nama ya mbere nk'iyo yatunganijwe mu mwaka w'2020 ku bijanye no guteza imbere urwaruka kugira ngo rushobore kwironderera ubuzi. Mwijambo ryo gutanguza icesi ibikorwa vy'iyo nama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yamenyesheje urwaruka ko ico kigo c'imyuga c'irusi cerekana umwitwarariko leta y'u Burundi ifise mu gutunganya ingene urwaruka rushobora kuja ku kivi mu ntumbero yo kugwanya ubukene. Ndabahamagaye kugira ngo mwirabire aho tugejeje intambwe ku vyo mwari mwadusavye ku ruhande rwacu. Ubwa mbere twari twemeranije yuko tugiye kwitunganya neza tugatunganya ingene urwaruka rushobora kuja ku kivi. Ubu novuga yuko inkingi zose zikwiye kugira urwaruka ruje ku kivi ubu zose zaragiyeho kandi zarahejeje no kwitunganya. Twabatumiye kugira ngo tubashingire intare tubereke ko twashize ku mutima ikibazo cyo gushira ku rugamba rwo kurwanya ubukene abenegihugu bose na cane cane duhereye ku rwaruka rwo rukibasha. No kugira kandi tubashingire intare yuko leta mvyeyi leta nkozi itayaga amasigara cicaro. Ivyo ivuze irabishira mu ngiro. N'ikimenyamenya
iki kigo ntawarazi yuko kizobaho tukiriko turabivuga. Ubwa mbere mu Burundi ntitwari tumenyereye aho dushobora kubaka ikigo nk'iki dukoresheje amahera y'igihugu kandi dukoresheje abarundi bonyene. None rero novuga yuko kigiye kuba icibutso c'intambwe ya mbere muri uru rugamba rwo kurwanya ubukene. Umukuru w'igihugu yarakeje urwaruka rwateye intambwe kuva inama nk'iyo ya mbere itunganijwe rukaba rumaze gutunganya imigambi y'iterambere rubifashijwemo n'ikigo kijejwe iterambere ry'urwaruka paeje. Yaciye yibutsa ko urugamba rwo kurwanya ubukene rutoroshe rukeneye cyane cyane ingufu z'urwaruka, ari naco gituma vyabonetse ari nkenegwa ko ibigo vy'imyuga bigwizwa mu Burundi kugira ngo urwaruka rukarishirizwa ubwenge maze rugize umuzirikanyi ruterere mu iterambere ry'igihugu. Ikindi twabonye nuko ibijanye n'inyigisho mu mashuri twasanze bitaduhaye intumbero yo gutera imbere. Mu Burundi twize twese tuvuga ko tuzoba abakozi ba leta. Mw'ishure ntitwigera twiga tuvuga ngo ngira ni igiki kuko nico nzoca nkora. Uvuga uti ni igiki kugira nze ndonke akazi. None rero harateye igihe biboneka yuko abarundi bose badashobora kuba abakozi ba leta, ahubwo umukozi wa leta abaje gukorera abo barundi. Abo barundi nabo kugira batere imbere nuko ari bo baja ku kivi, hanyuma indongozi z'igihugu zikabarongora bariko barakora. Umuzirikanyi wacu tuwuzure kugira tubone kure. Je mvuga nti iyo uri kuriga muri saha Imana yakuremanye ubwenge urabufise, mugabo uja kurondera ubumenyi kugira ngo ukabure bwa bwenge bwawe. Ubwo bumenyi ucushira muri bwa bwenge bwawe bw'akame ufise, ubwo bwenge bugaca busohora ikintu gishasha. Nk'ubu mushoboye kwiyumvira igihugu cotera imbere gute c'Uburundi nk'aho muri mukoranye muri abiyi imitwe iri ngaha, ni muraba amadoktora ari ngaha, muraba amaster ari ngaha, muraba amaengineer ari ngaha, murashaka kuvuga muti none turemeye Uburundi bwacu bwame bwitwa igihugu gikenye. Kindi babwira nterwa bwira exploration intara ntabonyemwo feri ni Bujumbura gusa, ahandi hose nta namwe badafise feri irenza 56%. Tenere imakamba twasanze ari 90.12%, aho Igitega ni 92.kombi hagiburaza, mu ntuzi Butihindi Muyinga naho nyene ni 90 irenga. Tenere none mbwira turakenyeye tugume twemporta amabati, amaferabeto, amatibe, ibijya byose bikozwe mu cuma murakenyeye hamwicaye. Aha ntitwopanga mukaza mubona twagize izindi. Nasanze iki gihugu nta kintu na kimwe kitagira. Perezida w'u Burundi yaciye asaba ubushikiranganje bujejwe akazi ko bwogira uko bushoboye kugira ngo bworohereze urwaruka ntirusubire kuzembagizwa mu gihe rukeneye kwandikisha imigambi y'iterambere. Ibikorwa vy'inama yo ku rwego rwo hejuru yahuje urwaruka rutandukanye byarabandanije ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Nyakanga, aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yari yaje aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye kugira ngo nawe ashigikire urwaruka. Kabaye akaryo keza kuri Sebarundi ko kuvugana n'abasanzwe bafasha Uburundi mu iterambere na cane cane mu gisata c'urwaruka. Muri ico kiganiro nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarabamenyesheje ko
ubu amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi inyuma y'imyaka itari mike ico gihugu kiri mu ntambara. Ati Burundi bugeze mu gihe c'iterambere. Leta y'u Burundi mu ntumbero yihaye ikaba yashize imbere kuronsa ubushobozi ugwaruka bwo kwiteza imbere, ivyo navyo ngo bikazofasha mu kugwiza ubuzi mu gihugu no kugwanya ubushomeri. Umukuru w'igihugu yasavye ahanini abo basanzwe bafasha mu gisata c'ugwaruka gushigikira ikigo paeje. Abari muri iyo nama yaba abari muri leta y'u Burundi canke abafasha Burundi baraterereye ivyiyumviro bitandukanye kuvyokogwa kugira ngo leta y'u Burundi ishike kuri iryo hangiro yihaye. Mu gihe umukuru w'igihugu yari kwabonana n'abafasha Burundi mu iterambere, Mama Burundi nawe yaraganiriye n'ugwaruka akaba yarabahaye impanuro zitandukanye. Ikintu cyose mube mwagiteguriye integuro yacu kugira ngo mukore ibintu mubona iyo bitera bija. Urashaka kurima ibintu utagira nico uzobikoza, utaronde naho uzobishora, naho usanga biko birabora. Rero ubanza gutegura, je ngomba ndime umurima ungana uku wibi, nina wimbura nzobishora hehe, nzobishora gute, nzobitwara muki, nzobishikiza he. Shaka kurima ibigori utagira hangara, nivyo n'umugambi utegereza gutegura. Ngomba ndimiki ntari cyakonze, nzoca ndakibikahe. Ivyo byose rero ni nkugwaruka dufise amahirwe gwace mu ishure no gutegura umugambi umeze neza ku kintu cyose uba uri kurakora, kubera habonetse umwimbu mwiza n'amahera acaboneka. Naho amahera abonetse kwiyumvira ico muco yakoza kidahuye n'uburimyi kugira ngo umugambi waguke, imigambi yaguke, igihugu kibe gitembere muri vyinshi. Umukuru w'igihugu yaciye abonana n'urongoye banki y'iterambere y'ibihugu biri muri Afrika yo hagati BDAC. Uburundi bukaba bumaze umwaka umwe buri mu bagize iyo banki. Yari yaje kugira ngo yidondore kuko ni mushasha amaze mabanga amezi abiri gusa, nkuko rero basanzwe babikora bariko baratemberera ibihugu bigize iryo shira hamwe. Kandi rero Burundi nabwo bumaze umwaka umwe gusa ari abanywanyi b'iyo banki. Nico bari mukuru w'igihugu yaronsa kanya yo gusobanurira uyu mushitsi aho Uburundi bugejeje ibijanye n'iterambere, aramwereka yuko Uburundi bukeneye umutahe kugira ngo butangure kuko murabona ko buri ku kivi. Ibindi bikenewe no kugira ngo Uburundi bworonka kuba gosaba nk'ingurane muri aya mabanki, cyane cyane ingurane bashobora kuronka amafaranga y'amava mahanga. Hariho nk'abagwizatunga bariko barimba ubutare bwaba ubutare bw'inzahabu canke n'ibindi. Mukamuzi yuko hariho nk'iri barabara ry'indara irizo muri Tanzania gaca mu Burundi rikabandanya no muri Kongo. Ivyo byose ni ibintu bikeneye amafaranga. Uyu rero mushitsi uyarongoye iyi banki yemereye nyinshi bari mukuru igihugu yuko ivyo bintu bishoboka. Mu kurangiza ibikorwa vy'inama igira kabiri yo ku rwego rwo hejuru irabugwaruka, ugwaruka gwaje ruserukira Urundi rwo mu karere gwarahanahanye ivyiyumviro na bagenzi babo b'abarundi kugira ngo bungurane ubwenge kubijanye no gushinga hamwe no kurangura imigambi y'iterambere. Bimwe rero mu vyo ugwaruka ruri hamwe gwasavye nugushigikirwa mu gushoregwa ivyo ruba gwahinguye. Ivyo mbere na nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarabishimangiye mu ijambo ryo gusozera icese ivyo bikorwa. Dusabe babura amatara mu ntara, namwe muze muratunganya inama nk'izi mu ntara. Nta kintu kigoye gihari. Mubwire ba musitanteri mu makomine batunganya inama ku buryo ruzosanga urwaruka rwose rufatanya amaboko mu Burundi bwose. Birashoboka
hanyuma iyo bafatanye ukuboko bica byoroha no gukora ibikorwa by'iterambere. Iki kigo koko kitubera ituta rizovamwo imbuto nziza. Murondere mbere nosaba ubushikiranganji rubijeje muri mwebwe nyene iki kigo kize kigabwe n'ugwaruka, kibe ikigo cyabo koko, niho atawusubira guca ahengeka aja ku bindi. Hanyuma ugwaruka ruzoca rumenya ingene ruza rurigisha. Ico dusaba abo dukorana ku rwego rw'igihugu nuko twoguma turondera ibishoboka byose kugira ngo bijya bigo bitanu vya mbere, ivyo bine bisigaye dukore ibishoboka byose navyo biboneke. Ndabasabe abari mu bushikiranganje butandukanye dufate mu mugongo gwaruka, dufate mu mugongo gwaruka, muriko muratanga ivyo vy'amasoko, mwibuke murabe bijya ugwaruka rwikorera ngaha mu Burundi abari byo duhera kuja kugura intebe mu makungu yisize ngaha ntibihimbaye na gatoya. Dutangure tubateze imbere mu kuza turabashyira imbere. Harimwo abazi gukora amalogisiere, tugaca tuja kurondera logisiere mu Bushinwa mu Buhindi, kandi ngaha dufise ababikora. Tuze turabarondera kuko barimwo babone yuko twese turiho ku bwabo aribo twaje gukorera, niho byogenda neza. Mu kurangiza ivyo birori, imvukira z'intara ya Karusi zikaba zaragaragaje umunezero zishimira umukuru w'igihugu kuri ico ciyumviro yagize cyo gushinga ikigo cigisha imyuga mu ntara ya Karusi, eka ngo no ku bindi vyiza vyinshi adahengeshanya gukorera iyo ntara. Amateka yiwe n'intagereranywa, ibikorwa akora ntawutobishima. Imana yamuduhaye nimukomeze arakaramba. Intore arakaramba, ibikorwa akora biramuranga. Ubwitonzi bwiwe bwamye bumuranga, umutima w'urukundo yarawuhoranye. Yatowe bikwiye hari hageze arakaramba. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Nyakanga, umukuru w'igihugu ari kumwe na mama Burundi yaritavye ibirori vyo kuguruza icese amashure shingiro abiri ari ku musozi Ntobwe mu ntara ya Gitega, hamwe n'ishure ry'imyuga ryitiriwe Sabine Ndoricimpa riri kuri uyo musozi nyene wa Ntobwe. Ayo mashure yose akaba yegukira ishengero Methodist Uni mu Burundi. Umutima w'urukundo yarawuhoranye, yatowe bikwiye hari hageze arakaramba. Intore arakaramba, ibikorwa akora biramuranga. Urasaba Imana yoyo yamuduhaye, ibiganza vyiwe bihezagire, icyo azokora cyose camwe kirama arakaramba. Intore
mu ijambo yashikirije umukuru w'inama nkenguzamateka akaba n'uwuserukira ishengero Methodiste ni mu Burundi yarakengurukiye abafashije bose kugira ngo uwo mugambi wo kubaka ayo mashuri uranguke adasize inyuma imvukira zo kuri uwo musozi. Ati kuva ishengero Methodiste ni giyunga ririko riraterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Kuvaho ishengero ryacu risubiye kwiyunga ririko riraterera mu migambi y'iterambere itandukanye, ari naco gituma muri uyu mugambi wo kubaka ano mashure ishengero by'ukuri ryihutiye gutanga ico bishoboye byose kugira ngo ano mashure ashobore kubakwa, na cyane cyane nk'uko mubibona muri iki kibanza harimo amashure atatu. Hariho amashure shingiro Ntobwe ya mbere na Ntobwe ya kabiri, ariko hambavu nk'uko mwabibonye hariho ishure ry'ubuhinga ryitiriwe Sabina Ndoricimpa. Uyu mugambi wo kubaka rino shure mu bisanzwe yari umugambi nyakwigendera Yohani Alfred Ndoricimpa yari yatanguye, yari yumvire guhera mu 1993. Hanyuma Sabina Ndoricimpa yifuza kuhubaka ishure ry'imyuga, naho bitamukundiye kuko yahavuye yitaba Imana. Nakanyamuneza rero kwishengero ryacu ko twashoboye gushitsa indoto z'uyo muvyeyi, arico gituma mwabonye rirya shure twaciye turi mwitirira. Umukuru w'igihugu nawe mu ijambo yashikirije yarakeje iryo shengero kuri ivyo bikorwa baranguye. Ati muri mu mashengero ariko atanga akarorero keza mu mibano no mu bikorwa. Yaciye asaba ayandi mashengero kurabira ko akarorero. Turabakengurukiye kuko muriko mukurikiza ivyo ijambo ry'Imana rivuga. Turabakengurukiye kandi kuko muri mu mashengero ariko atanga akarorero mu mibano no mu bikorwa. Mu Burundi dufise amashengero arenga 600. Nimwibaze imwe yose yo kubaka ishure rimwe. Ntatwubakira ishure rimwe mu myaka 5 basi, kugira ngo dusohore urwaruka rw'incabwenge bashobora guhingura iyi si Imana yadugabiye. Amashengero rero naharabire akarorero wa wundi atirabiraho. Amashengero yose mu Burundi narabiraho. Ndashimira nanje Imana kubona iri shure ritajeje kubakwa nanje ntashizeho ukuboko kwanje, mbe nari kuza ameze gute? Birahimbaye rero kubona amaboko ya beshi aja hamwe hanyuma akavamwo ivyiza nk'ibi. Vy'ukuri twese dushize hamwe tukunga ubumwe nta na kimwe kidashoboka. None rero ndasavye abarundi bose bumve yuko dushize hamwe amaboko atara kimwe kidashoboka. Umunsi twese tuzoshira amaboko hamwe nta na kimwe kizotunanira. Turashobora no kubaka umunara ufise nk'amagorofa 50. Hari abakwimvira ngo ntitwabishobora. Turabishoboye twese turi kumwe. Iciza nuko Imana yadukunze tukaba ihanga rivuga ururimi rumwe. Tumaze kuvuga ururimi rumwe biba biheze, kuko kugira ngo ntitwubake no kuvuga indimi nyinshi. Mu minsi heze twavuga indimi nyinshi, umwe yavuga iterambere uwundi agasambura. None ntimwibuka umunyepolitike yavyivugiye ku radio akavyamamaza akavuga ati mubumba tumena. None twari gutera imbere gute dufise abanyepolitike nk'abo? Avuga ngo mubumba mena. Twese dushire hamwe igisabisho, dusaba Imana izidukuremwo mwagatima kose kozanwa na shetani. Imana rero tuze turayihamagara igume idufasha. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyibagiye gukebura abanyeshure ngo baze banonosore ivyigwa, maze ubumenyi bazoronswa buze bufashe mu iterambere ry'igihugu. Kuri uwo munsi
kabaye akaryo keza ko gushimira abafashije bimwe biboneka mu kubaka ayo mashure. Amaboko mu muzi dukorera Uburundi twikura kakaye ora Burundi korera igihugu cawe ora igikorera igitera imbere ora igikorera igitera imbere ora iki gihugu ni umuryango w'umukuru w'igihugu nawo ukaba utari wasizwe inyuma. Abarundi twese turi inyuma yawe komeza ibikorwa by'iterambere Evariste wacu uramba n'intsinzi urakaramba. Intore arakaramba ibikorwa akora biramuranga. Intore arakaramba ibikorwa akora biramuranga. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho ubutaha. Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Tubahaye ikaze mu kiganiro ku kivi gisanzwe kiba yagira ku bijanye n'ibikorwa vyaranguwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye.